turumva ko mwanse kuja ku bapfumu kandi kwa muganga mwari mwagiye ubu rero tugarukiye mu rugo hagati yawe n'umugabo wawe mbega yaranse kuja kwa muganga we yakwakira gute rero vyahavuye bigarukira mwagumye muvuga ngo yaranyirukanye biki byarangiriye he harabaye kwahukana byagenze gute nizihe ngaruka mbi wagize zatumwe nuko kubura uruvyaro? Ego murakoze. Ego hamwe n'ivyo urumva nsubiye inyuma gato urumva ko nari ndahamaze imyaka 12 nukuvuga ingaruka nahuye nazo nivyoroshe ingaruka nahuye nazo uwo mufasha wanje harageze igihe aza jewe sinorohewe ku ruvyaro nukuvuga harageze igihe umufasha wanje aje mu rugo harageze igihe ambwira ngo mbega urasenga ndavuga ati nukuri ndasenga Imana ngo mbega uwo mugabo Yesu we uramwemera ndavuga ati je ndamwemera ati kuko iyo ntaba namwemera mbayeho kubwiyiwe hama aravuga ngo fukama isaha yose aho hari mwijoro ambwiye aho ndyamye saa y'ijoro ntivyoroshe intambara nahuye nazo kugira bitangwe rero kuva muri ugo rugo nukuvuga ndafukama arambwira ati umanika amaboko ndabe ko uwo mugabo Yesu akwirikiye mbega uwo mugabo Yesu akwirikiye atoguha uwo mwana iyo ari umugabo bwoko ki ndafukama imbere y'igitanda ndavuga ati nukuri ndamwemeye ngo gumumvuga ko uwo mugabo Yesu umwemera nguma mvuga iryo jambo ati uwo mugabo Yesu je ndamwemera uwo mugabo Yesu je ndamwemera isaha yose ivyo birangiye ngo haguruka nagomba mbwira ariko batwumviriza narahuye n'intambara nyinshi zitoroshe yego cyakuma yangu hanyuma acarafata muri uwo mwanya acafata ibido y'amazi acaransuka akambwira ati ambura impuzu zose ndazikura ansuka ko ibido y'amazi aca nkumbagaza aho hantu mu bishanga ndavyemera acambwira ati ubu guhereye isaha nzasubira kunjyamira ku gitanda cyandagenda ndaryama handi ntivyoroshe bukengura gafata baye umugore wasavewe ngo abafise abagore bari niyo bari ngo uyu umugore womvyariye umwana ndahura n'intambara cyane zitoroshe mu nyuma ngomba kuva muri urwo rugo agomba nyirukane niho yaje ari mu mugoroba akiravuga ati no munsi ivyo birarangiye ati jewe ivyo birarangiye nagusumiye kuva kera ubu rero fata akayira wigira iwanyu nabubwira ati none se kuzi navuye Bujumbura ndagenda gute ndagenda n'amaguru ngo ivyo birakuraba ngo nakuzanye ufise amaso abiri nzokujana uzosubirayo amaso nayanokoye ndavuga ati ese Mana ntabarungwana intambara acarugara inzu yiwe ndarahana mu gikoni nukuvuga bukeye mu gitondo acaranyirukana burundu nagiye atampuzu nimwe ntwaye keretse iyo nirirwamo gusa ndagenda aho simfise yonja telefone yayinyace ngo nohava mbwira umuryango wo muhira ko ndiko ndahura n'ibibazo njampura n'ivyo bibazo nyene ndangara navuye ari mu nzu ari ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu naraye mvuyeyo ashazana abagore babiri baca barambwira aho ndi tiwa mugabo wawe yazanye abagore babiri baje kugusubirira baje kunsubirira kugira ronka abana nukuri barabimbwiye navuga ati Mana wewe akira ubugingo bwanje jewe yisaha sinzi yonja niyomva ino nta muryango ndahafise ndaba muri ivyo ndavuga ati none Mana nzoja kuburana bigende gute niho bukeye ariko wa mbere nagenda mpiga abatware ngiye kwiga abatware aravuga ati jewe umugore ntaho ngikeneye iyo ngumba ntayo nshaka arafata impuzu n'ivyo naryamye ko vyose araturira tije nzogura bishasha umuvumo nuje n'umuvumo wiwe ndahura n'ibibazo umva ko bitoroshe ntivyoroshe kweye ntivyanyoroheye namwe muravyumva ego ucura je rero waragiye kuburana nje ndagenda ndabandanya urubanza ku mutumba biranka
njanja kwikomine kwikomine biranka banamufunga nabo bagore biwe bamubwiye ati umudamu musubize mu rugo rwiwe ngo yego babafunguye yahise basubiza mu nzu camitana nja muri sentare urubanza rwamaze imyaka 3 nukuvuga muri iyo minsi ariko ndaburana narahuye n'intambara nyinshi acaragenda ahantu ego ku muntu nyene ngo akoresha ikiyo bafata n'umuti ngo bagashira mu ibase ikiyo ababapfumu agaca agenda akakuvuga izina ryawe aragenda aramvuga izina ry'iwanje ubwo nyene baca bambona ifoto yanje muri cakiyo aca aravuga ati rero wakira imbugita nyimba ucumita mu mutima umupfumu ni wabwiye uwo mugabo wanje nyimba ucumita mu bwonko ucumite rimwe ugere kuri cakiyo ubu nyene acafa ntivyakunze yaciye atinya kubera ubukombe bw'Imana aca aratinya ngo yango sinovyubahuka ngo umuntu twaryamanye buryo kosa sinorikora ngo ahubwo rabo ubundi buryo wongirira cyamubwira ati basi ngo je nshaka ko saa moya y'ijoro numva ko azoba yafuye ngo mera yisanduku ugenda yafise wa muntu acamubwira ati izo raki 5 ntuzisubize inyuma kugeza saa moya azoba yitavye Imana ziraki 5 arazirya murana ko nubu nkihari abapfumu atari ukurya amahera y'abantu nta kamaro kabo baca barayarya ndabandanya ndagenda kuburana musitani atubwira ati ko umugabo yanse bandanye uje muri sentare ntivyanyoroheye hose naburana ntagira aho ndiko ndaba nararaho bwije n'ahantu muri Mwumba naragiye kubayo nukuvuga nava ku Mwumba saa 9 y'ijoro nja kuburana mu gashikano nukuvuga idarapo ryako amariduga rya saa moya na nusu nagezeyo ndaburana ndaja muri sentare twaburanye imyaka 3 yose bica birangirira hari ivyo kuburana bica birangirira muri sentare sentare iradusaturira twe twararonderanye ni isaha rero ntivyabaye ivyo ntivyoroshe tiko turaburana yagenda ntangira amahera yagenda girane ntivyoroshe ariko Imana yagenda agutangira amahera y'impera kugira bangirire nabi Imana igenda imba hafi Imana yarakoze kweye Imana yarantabaye ni isaha ndacashima Imana nukuri Imana ishimwe cyane umva ko wahasi ivyo byose biterwa no kubura uruvyaro nukuri uruvyaro nukuri nikibazo kandi nikibazo nukuri kuba ingumba nukuri sindababesha ni icago gikomeye ni icago kibi ni icago cyane